Inkuru Sport twagarutse hama uyu munsi tukumbe tubaganirire ku mateka yaranze umukinyi Rafinha asanzwe akinira muri iyi minsi umugwi wa FC Barcelona. Bana natwe kuva ku ntango gushika ku mpera kugira ushobore kumenya amateka y'uyu mukinyi Rafinha. Ku mazina asanzwe yariswe n'abavyeyi biwe, amazina yiwe yitwa Rafinha Diaz Beloni, akaba yaravutse tariki 14 z'ukwezi kwa 12 mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1996. Akaba asanzwe yaravukiye muri Porto Alegre muri Brazil, afise imyaka ishika kuri 28. Abavyeyi biwe, papa we muvyara akaba yitwa Manino Beloli, mama wiwe nawe akaba yitwa Margarida Maria Diaz Beloli, umugore wiwe nawe akaba yitwa Natalia Rodriguez Beloli, bakaba basanzwe bafise n'umwana wabo. Rafinha umukinyi yamenyekanye cyane muri La Liga, aho yagiye afasha umugabo wa equipe ya FC Barcelona gutsinda ibitsego byinshi mbere no gutwara ibikombe byinshi bitandukanye. N'uruhe rugendo rwiwe rw'umupira w'amaguru yoba yaratanguye gukina ryari, yoba yaraciye mu yihe migwi itandukanye, yoba yaratwaye ibihe bikombe canke se ubuhe bushimwe, reka nabyo tubigarukeko. Rafinha yatanguriye umupira mu gihugu ciwabo muri Brazil, aho yatanguye akina n'umugwi wa Avaí Victoria do Guimarães. Yaje kubandanya akinira muri Europe, aho yaciye mu mugwi wa Victoria do Guimarães muri Portugal, aza guca no mu ndi mugwi wa Sporting Club do Portugal, aja guca no mu mugwi wa Stade Rennais wo mu France, aza guca mbere no mu mugwi wa Leeds United muri Angleterre. Ubu naho akaba ahagaze neza neza mu mugwi wa FC Barcelona, uri muri imwe ikunzwe hano kw'isi kandi usanzwe witwara neza. Ni ibihe bikombe yagiye atwara ari kumwe n'iyo migwi yiwe hirya no hino kw'isi yatandukanye. Umukinyi Rafinha bisanzwe biboneka yuko akina n'umugwi wa Brazil, hariya agakina nk'umwataka. Biboneka yuko amaze gutwara ibikombe byinshi, harimo ibikombe yatwaranye n'umugwi Club Sporting do Portugal, aho yatwaye Taça do Portugal muri sezo imwe yari mu mwaka wa 2018 gushira 2019, acangira yitwara kandi muri sezo 2018 gushira 2019. Umugwi wa FC Barcelona amaze gutwara Liga inshuro zibiri muri sezo ya 2022 na 2023, acangira yitwara muri 2022 gushira 2025. Hama muri Copa del Rey yaje kuba atwara isezo imwe uyu mwaka wa 2024 gushira 2025, acangira atwara Super Coupe yo muri Espagne muri iyo sezo nyene ya 2024 gushira 2025. Ivyo ni bimwe mu bikombe umukinyi Rafinha ashoboye kuba atwara kumwe n'amakipe yiwe Sporting do Club do Portugal hamwe na FC Barcelona, n'ibindi bikaba biri en cours bizoboneka nubwo umukinyi amaze imisi atamerewe neza. Nubwo biruko umugwi witwa Rafinha, umukinyi witwa Rafinha yagiye ahura n'utubazo dutandukanye, aho bimwe mu bingorane yagiye agira arizi zikurikira. Rafinha yarigeze kugira ikibazo cyo kuvunika kuri ischiyo jambier mu mwaka wa 2025, akaba ari cyo cyakimumajije imisi hanze, ariko akaba biriko biravugwa n'abinyamakuru ko yagarutse. Yarongeye kugira igikomere mu mwaka wa 2024, aho ari mu kwa 12, acongera agira igikomere nyene kuri kuguru mu mwaka wa 2023. Yarongeye gukomereka mu mwaka wa 2022, hari mu kwa 12 tariki 5. Yarongeye kuba agwara mu mwaka wa 2022, yongera gukomereka ku kuguru kuri ico kirenge mu mwaka wa 2022, kandi wongeye kumugira nabi ku kuguru nyene mu mwaka wa 2024, aca yongera avunika ku kuboko mu mwaka wa 2021. Ivyo nivyo bibazo mukinyi Rafinha yagiye ahura natwo tukamubuza kuba ahagarara mu kibuga. Rafinha asanzwe akina ari umwataka, kandi agakinisha cyane ukuguru kw'iburyo, ariko no kuguru kw'imoso aragukoresha umwanya mutoyi. Bigaragazwa n'ikinyamakuru Mercato kivuga yuko umukinyi Rafinha ashobora kuhembwa miliyoni zishika kuri 12 n'ibice bitanu byo ku mwaka, akaba ahembwa miliyoni 1 bice ubusakane by'amayero ku kwezi, akaba kuyinga imwe ashobora kuhembwa ibihumbi 243 by'amayero kuyinga imwe. Umukinyi yatangiye gukina muri FC Barcelona ku itariki 7 mu kwezi kw'indwi umwaka wa 2022, abasanzwe afise kontra yo gushika mu mwaka wa 2027. Ni umukinyi Rafinha amaze kuba aronka amakarata y'umuhondo ashika kuri 67, mbere n'ikarata imwe itukura nizo karita amaze kuronka. Ibiharuro rero biboneka neza yafashije umugwi wa FC Barcelona mu nkino zose amaze kuyikinira. Yashoboye gukina inkino zishika kuri zitandatu mu mwaka wa 2024-2025, atsinze ibitego amaze gutsinda ibitego bitatu, atanga imipira ivamwe ibitsindo ibiri, hamwe amaze kuronka karata zibiri z'umuhondo. Muri 2024-2025 ashoboye gukina inkino 36, atsinze ibitego 18, atanga amapasi decisive ashika kuri 10, amakarate y'umuhondo 4.
2023-2024 hashoboye gukina inkino 28 akabatsinda ibitego 6 agatanga imipira avuye mu bitsindo shika kuri 9 yahawe ikarata z'umuhondo shika kuri 4 naho yahawe ikarata imwe itukura. Tuje muri Ligue des Champions. Muri Ligue des Champions umukinyi Rafinha yashoboye kuba akina urukino rumwe muri sezo aho yaciye agira ingorane yo kugwara, urumva nta biharo byinshi asanzwe afise. Muri sezo 2024-2025 Rafinha yagiye kuba umwe mu batitire bashoboye kuba bitwara neza muri UEFA Champions League, aho yashoboye gukinira FC Barcelona inkino zishika kuri 14 atsinda ibitego 13 atitanga imipira ivuye mu bitsindo ishika kuri 7 nta karata nimwe yaronse. 2023 shira 2024 yaje kuba akina inkino 7 aza gutsinda ibitego 3 atanga imipira ivamo ibitsindo 2 aronka ikarata imwe y'umuhondo. Muri Super Coupe d'Espagne yaje kuba akinira inkino 2 umugwi wa FC Barcelona atsinda ibitego 2 atanga ipasi imwe ivamo igitsindo yaronse n'ikarata imwe y'umuhondo. Ibiharo bimaze kuranga urugendo rwa Rafinha umukinyi wa FC Barcelona asanzwe akunzwe na benshi mu bakinyi b'umupira w'amaguru, abenshi bamukundira kuba akina neza, kuba yitanga, kuba yagiye akura equipe ya FC Barcelona mu bihe byari bigoye igashobora gutsinda igakora remontada, naho bayitsinze ibitego 3 canke 4 igashobora kugombora ikanganya canke igatsinda. Kandi abandi bamukundira kuba afise responsabilité kuba yitwara neza akavuga n'amajambo abereye imbere y'abakunzi b'umupira w'amaguru. Ibimwe rero ni bimwe mu biharo twabateguriye umukinyi Rafinha amaze gushikako. Nimba ukunda ibijanye na football ntugende utagukoreye subscribe. Twifuza kwiza abantu bashika 1000 barenga bidufashemwo muri iki gihe gitoyi dufise kugira ushobore gukora subscribe. Mu minsi tuzobazanira abandi bakinyi. Wewe ni uwuhe mukinyi wawe wifuza ko twakuzanira amateka yiwe? Ni benshi batandukanye, commentaire zanyu turazikorera ko tukabazanira ibyo mwifuza. Ntibagirwe rero ku activa akazogera ka notification kugira buri munsi uko tuzodukora video uzoze uba mu wa mbere mu kuronka video. Ciao rero, mwakoze mwese twabanye, turabashimiye, muri agaciro ibitekerezo byanyu. Fyonde like, fyonde subscribe na share, usangize iyi video abandi kugira bashobore kubona ibi vyiza. Mwakoze rero, naho butaha tugandira ku bandi bakinyi.